bavukanye muri Kristo canke muri Kristo, tugire Kristo, muti naganze Kristo. Mwaramutse neza canke mwiriwe aho muherereye, nizere ko mukomeye. Ariko je sindabumva mengo ndiko ndivugana jenyene canke mwagiye gusenga. Ntavyo nzi, abandi ngira ngo ntimuravyuka. Ariko nimba muri ku murongo, nagomba abagabo canke imisore imisipi muyifatishe neza, amapantaro ntakoroke. Hanyuma abapfasoni namwe imyeko murazi ingene muca mugira. Mana yanje no musi ho murabaga ti afere y'imyeko ngaho urayizanye. Usanga hariho n'abatakicibuka imyeko n'ukuri. Mana yanje. Nuko rero bantu b'Imana, ngoma ndababwire inkuru ibabaje. Bavuze bati mu Burundi hariho akarenganyo, urazovyemeza uti hariho akarenganyo kuko aka karenganyo ntikasanzwe. Hariho uburenganyo busanzwe n'uburenganyo budasanzwe. Reka rero mwumvirize aka karenganyo kadasanzwe, muce mwishira mu kibanza curi kwaragirirwa aka karenganyo, niho muza kubitahura neza. Uyu mwafande, uyu mupolisi mwama mwumvise ndamuvuga kenshi. Abafande muriko muranyumviriza, iyi nkuru ngoma ndayisubiremwo mwumva. Eka mwese nta numwe nkuyemwo, reka ndayisubiremwo. Ari ibururi neza na neza aho bita ibuta, Ndayiragije Yuvenali batazira kome yarasimbaganye agomba kwica Niyubuhungiro Christophe umuganga. Aramutegera, aramusumira, agomba kumwica. Baranigana, aca amuca urutoke. Bukeye rero Christophe ni bururi ngoba aja kwitwara, baca bamuha mandadamene. Iyo mandadamene rero aca yitwara ayiha komiseri kominare w'igipolisi kugira ngo amuzane. Komiseri kominare w'igipolisi nawe aca yikora kuri afande Nzeyimana Joseph, niwe yakorera hafi yahabereye iryo bara, yakorera ahitwa Kumuzenga. Afande Nzeyimana Joseph aca nyarukirayo aja gufata ya nkozi y'ikibi. Urundi nawe yari yabimenye ko baje kumufata. Bugingo yamubona yari ku moto, ya moto aca arayita hasi ariruka. Nzeyimana Joseph abwira umushefu wiwe ingene vyagenze. Umushefu wiwe aca amubwira ati fata iyo moto uyizane. Nzeyimana Joseph aca atwara ya moto muri komisariya y'igipolisi i Bururi. Mu nyuma niho wa Yuvenali batazira kome yishikana. Amaze kwishikana bamucira urubanza, arapfungwa. Eka baca bamucira n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 2 azoriha Christophe kuko yamuciye urutoke. Amaze gufungurwa yamaze igihe c'umunyororo, nguwo Yuvenali aciye yitwarira afande Nzeyimana Joseph, aho akamwagiriza ko yamwivye imoto. Nzeyimana Yozefu akarengukana n'umushefu wiwe yari yamutumye. Umushefu wiwe ati jewe ivyo mwobaza Yozefu vyose nimwibaze jewe kuko ni je nari namutumye. Aho kwandika Yozefu bagaca bandika wa mushefu wiwe. Ibintu birazunguruka wa mayinka, aho mubona ibiturire biragisibije. Urubanza rwasomwe baca bavuga bati tumaze kugira amatohoza twasanze Yozefu Nzeyimana yakoze ubusuma kandi ategerezwa gufungwa imyaka 5, arihe niyo moto imiliyoni 3.5. Akantu Nzeyimana Joseph akiri umunyororo urutakure niyo wa wundi Yuvenali yagerageza kwica umuntu ahubwo akagenda amuciye n'urutoke. Nuko rero baca baguma bahiga afande Nzeyimana kugira ngo bamute mu mvuto, ariko mu gipolisi barabona yuko afande ariko ararenganywa,
niko guca baguma bamukingira, ahubwo barateba baramwimura aja no gukorera ahandi kugira ngo ntibamufate. Ibintu birazunguruka wampaye inka. Afande rero niko kwijajara arataha nyambara agiye kuraba umugore n'abana. Yo wampaye inka nitaje nguwo baramudatse, nguwo mukubise mu munyororo, ntako igipolisi kitagize kugira ngo arekugwe, ariko byaranse. Kubera iki? Kubera inguvu za cagiturire. Kumbure n'abandi bantu bashobora kuba bavuze bati afande nabe mu munyororo. Nyuma umwe Christophe yaciga urutoke, niho guca agenda kwibutsa ya dossier, avuga ati ebagabo ni mu mpindishi y'akababaro y'urutoke naciwe, kuko uyu yarapfunzwe Juvenal, arafise inka, arafise n'imoto, kubera iki bitodandazwa ngo nanje ndonswe indishi y'akababaro. Kuko sentare ica yandikira komisariya y'igipolisi ngo izane ya moto, iyo moto idandazwe, haboneke amahera y'indishi y'akababaro ya Christophe. Murumva ubu sentare iremeye ko ya moto iriho, kandi afande Nzeyimana yapfunzwe yagirizwa yuko ari we yayivye. Ishiramwe akantiti ayazosigara ni afande Nzeyimana azoyariha muri za miliyoni 3.5 yacigwa. Ibi bintu gamana yanje mwe mwumva ari biki? Tubandanye. Uyu mwana isubira inyuma muri protection civile aho Nzeyimana yahora akorera, bararungitse komisiyo ija utohoza ivyo bintu vya fande Nzeyimana, basanga koko imoto iriho. Baca bandika icegeranyo bavuga uko basanze ibintu. N'umushikiranganji yariho ico gihe yari Ry'abarundi arahabwa icegeranyo. Mu nyuma procureur w'Ibururi Ndayikeza Frederic yandikira ikete umuyobozi w'ibohero. Iryo kete rikaba ryasaba kurekura afande Nzeyimana Joseph. Utwo w'iryo kete ni proposition de libération conditionnelle de Nzeyimana Joseph. Ati nyakubahwa urongoye ibohero, ati twasanze Nzeyimana Joseph yararengeje icakane c'umunyororo yaciriwe. Ati murumva yuko yorekugwa. Ati hejuru y'ivyo twasanze Nzeyimana Joseph ivyo yagirizwa atari vyo, imoto yagirizwa yari isanzwe iri mu gipolisi. Rero saba yuko yorekugwa. Urugwandiko rwa procureur rwagwijwe n'ubusa, rwagwijwe na zero. Suko gabo mpaye inka, reka tubandanye. Ntimuvuge ngo mwarambiwe. Umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ariko kino gihe akaba ari batwara n'igipolisi, aca arungika komisiyo igenda gutohoza ivyo bintu vya Yozefu. Iyo komisiyo isanga koko Yozefu yararenganijwe, ica imuha icegeranyo. Umushikiranganje nawe niko guca yandikira mugenzi we ajejwe ubutungane asaba yuko Yozefu Nzeyimana yorekugwa kuko ariko ararenganywa. Ivyo si vya kera. Ca aha kopi kete umukuru w'igihugu, aca kopi umushikiranganje wa mbere, yongera kopi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Ariko gushika nino saha Yozefu Nzeyimana aracapfunzwe, vyarananiranye ko arekugwa. Mumbabarire nciye ku mayange. Rero uwari we wese yokwibaza ati none afande Yozefu Nzeyimana apfunzwe nande? Yoba apfunzwe na shetani? Yoba apfunzwe n'iki? Uwo muntu yapfungishije Yozefu akananira inzego zose n'ugwa perezida rurimwo bikananirana yuko Yozefu apfungurwa. Abo bamama nukuri ibintu biba uvyiyumviye woyengererwa ukagomba no kugwa hasi. Mumbwira umuntu yoba agihaguruka agatweruka akemeza yuko hariho ubutungane mu Burundi. Ninde muntu yohaguruka akatwemeza yuko mu mwaka wa 2040 twoba twashitse kwiterambere mu gihe ubutungane bwifashe nkuko? Gihe baja ngaho bakavuga ngo dufise imbono yuko mu 2040 tuzoba twateye imbere. Ubugenda bufata ko ari uburyarya bwo ku rwego rwo hejuru, mfata yuko ari manipulation yasaze.
ibintu by'uko igihugu cy'u Burundi coshobora gutera imbere ubutungane bumeze uku, ivyo tube turafuta mu mutwe. Ntibibaho, ntibizokwigera biba, vyoca hehe? Aka karenganyo afande yagiriwe mwebwe murakabona? Aha hari ikintu cagomeye, atari giturire, n'umuntu yagize ati uyo ni muwe mwaramubitse ngaho ntaveyo. Atari ivyo bibiri mumbwire ikindi kintu coba gipfunze afande. Abantu b'Imana, ibi bintu birageze kure, birageze ku rwego tudakwiye kuvyihanganira. Biriko birakorerwa afande, ejo vyoba kuri wewe, none uraharira ko bitokubako. Ushobora kuba uri muri bamwe barekera ngaho igihugu cy'u Burundi kibwirizwa gutera imbere. Cotera imbere gute ubutungane ataburiho? Murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Bavuga ngo ruriye abandi rutakwibagiye. Ibi biriko birashikira afande, nawe vyo gushikira ejo. Uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe no mucamaza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Mu gihe twihojeje ibi bintu biriko biraba, akarenganyo nk'aka kariko karaba kazotembagaza Uburundi, kandi imbere y'uhoraho ntajo tuzokwireguza. Umunsi w'Imana mwiza mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage.